people, what's up me people, it's your boy Blaze, journaliste international emblématique. Imbere ya kamera rero murabona n'umutipashe jeje cyane yambaye idrapo rya Afrika mwizosi bamwitwa Fanigizo. Ya uri aho ikaze mu bwami bwamenya nibi media wongera widodera n'abadukurikirana winjira kandi nk'umustar kameme. Da first murakoze cyane kuma ikaze. Ya Watagwa na Mr. Boy Fanigizo datsimana yemi. Ya Sometime my baby nakuwaza, every day nikilala nakuota. Sometime my baby nakuwaza, sometime my baby nakuwaza, every day nikilala nakuota. Sometime my baby nakuwaza, sometime Ya bamwitwa rero Fanigizo. Yes, Fanigizo live performance warayukoze we ubwawe wayumvisemwo gute? Ibintu byameze neza. Dafese ndashimira Genix kuba yarantumyeho nkagera hano ikiremba. Kuva ntayo ruzogi nubugira kabiri ngeze ikiremba. Dafese nahageze ari wenyene yantumye ko nubugira kabiri ni yantumye ko performance yagenze neza. Aho nahuye n'abandi bantu ntazi ko dura kuri stage. Abafana banyakiriye neza. N'abazungu barimo. N'abazungu bari barimo ba Julia. Julia na Silvia yaragutambishije muta. Beni yarabikoze neza cyane byari biryoshe. Ego. Aho nyene tukiri ngaho rero turashaka kumenya Fanigizo ninde exactement? Fanigizo numuririmbyi upcoming akirondeza. Fanigizo akaba afise indirimbo nyinshi zitandukanye, iz'inkundo, iz'ibikogwa, izo kuryoherwa. Akaba afise n'ama video. Da first nuko bogenda bakanembera kuri YouTube mbere ko mvuga bindi birenze ngaho kugira ngo bamanze ban supporting barebe ivyo nkora sintambe nirorera. Hama Fanigizo nkabandi umuririmbyi w'umurundi. Fanigizo yataye uruzogi mu Kayanza nkorera imuyinga mu giterane. Wow. Sometimes sanga ndi hakurya mu Masamiya niyo mbanje. Wow, vyiza cyane. Hama rero Fanigizo uno munsi uravye umuziki wo mu Burundi ugacugeranya no hakurya muri Tanzania. Habo iki kugira ngo tugire power performance nk'iya ba Tanzania? Ahantu twebwe tura power performance urazine twebwe keshi ntidukunda ivy'iwacu. Ntidushame nguvu ukunda ivy'iwacu. Ariko nusanga umuntu afise phone ugasanga wamuhaye link ugasanga ntagira iki ntagenda kuri ya link kugira ngo akuduze. Mugoro Tanzania kinabashimiye keshi bobo barabara supportingana nawe uri umusane mu akuze ujya mu ari hasi una supporting ngo muduze. Ariko nani wacu biko uno mwino myaka tugeze twiko turagerageza kwiyumvishamo cyane gose ivy'iwacu kurusha iby'abanyamahanga. Kuko dukunze umuziki wacu natwe abanyamahanga baramenya ati kumbe mu Burundi hari abasani bariko barakora kuno kubera abo banyamahanga baduga cyane so kuba tudusha kuririmba. Voice turazifise, ivyuma turabifise, aba producer akora neza turabafise. Ahubwo kintu dukeneye ni kongeza gwa rukundo muri twebwe, urukundo guyongere natwe kugira love each other. Hama rero tukiri ngaho nyene uno munsi ufise indirimbo zingahe? Muri zo ndirimbo harimo video zingahe? Mwizo ndirimbo no amse nk'indirimbo zishika nka 15 ntihenze. Album yose. Aho harimo video zishika muri zine. Hariho na sometime iramaze indunyeka n'imisi n'itatu ndakize kuri YouTube. Urumva yuko ndagerageza gukora gahoro ariko kubera nko andi jenyene ntabwo bishika kure cyane nkuko ndavyifuza. Urakeneye ko uja muri management cyangwa urakeneye wo mufatanya mu kaba band? Ni kuvuga management ibikenewe ariko usanga bigoye. Ariko yo tubaye band naho ari wa muntu duhuza tugakora neza twoshika kuco tugize iki tuco twifuza kubera umutwe umwe wigira inama yo gusara. Mugabo mwe muri beshi mugati kino kintu tugikora kuduhereza nana usanga ibintu byagenze neza. Wow, perfect. Hama rero turiko turabandanya aho nyene. Uno munsi umuziki w'u Burundi ugerageje kuraba ukuntu uhagaze. Birashimishije kubgawe? Kubganje birashimishije kandi cyane. Ego. Hama we mu Burundi ni nk'ubuhe muririmbyi ufatira ku ikitegererezo? D1 mazina. Amwita n'ibicanga niba n'ibicanga Diedone nazo ku mazina nahawe n'abavyeyi niyo nzima Diedone.
karabaye abanyakayanza rero barakunda icyo influencer cyane na cyane ko musa no gusa murasa henshi yajya guma bakwitwa D1 ejo narumva abantu benshi nanje mu introduce ka kuri stage nababwiye ati D1 kandi warabikoze live performance nziza sharap kwako wabikoze neza hama rero Fanigizo tugerageje kuraba uno munsi umuziki wo mu Kayanza twavuga ko ari wo muziki uyoboye industry ya plus 257 bivanye nuko abaririmbye bo mu Kayanza mino minsi barifatiye igihugu n'inyuma yacu we nkabiryo vyakira gute ndavyakira neza cyane kubera mu Kayanza niho kenshi usanga bateguye indirimbo ugasanga ni All Stars Kayanza ugasanga bahuriyemo hirya no hino batitaye ngo ujya mu ngo afise amahita 5 ngo afise amita ngaye urumva icyo kintu roje kiranezera cyane gufatana mu nda bagashira ikintu gikugwa bari hamwe aho nyene rero tukibandanye uno munsi waje muri show Ikiremba muri show ya Genix wewe show wayibonye gute itandukaniye he n'izindi show umaze kujamo so show yari meze neza abafana barayitabiriye nasanze Ikiremba bakunda umuziki wari umeze neza hari vibe uko muziki n'umuzungu wo bayicaye hari agahaguruka agatamba arumva yuko wa muziki umeze neza uburyoshye ibaze vrema no muziki warayubaye ijoro rirangiye waranezereye cyane usibye ko numva agahogo kameze nk'agasarara ibyo birumvikana n'akazi kenshi hama rero dusa n'abariko baragana ku musozo w'ikiganiro cacu uno munsi turinjiye mu mwaka mushasha wa 2026 nibiki two kwitega kuri Fanigizo muri 2026 bitandukanye n'ivyo yadukoreye 2025 Fanigizo muri 2026 banyitegeye ibikorwa byinshi nzokora cyane kurusha ko nakoze kuko buriya Imana ihezagira byo wakoze rero ndafise ibikorwa byinshi nanditse n'ibindi nzotegura nzoshira habona ndarindira igihe kigere nzoza ndabamenyesha uko biriko biragenda wow nakaye kamure botera bariko baradukurikira nanje ne hala akamono batera da festi dukunda ivy'iwacu cyane kurusha iby'abanyamahanga hama dufatane mu nda kuko umwe ntawo kwigeza uri umuririmbyi atamufana ntawe uzogera ku muziki nawe uririmba ukacushira mu phone uwumviriza wenyene ntacyo bizotanga ku muziki wa kino gihe urazimvye uzotanga maraki n'amaraki nawe wumviriza wenyene ntawe uzogera rero niba umuntu wumvise yashize igikorwa habona umusupporting ugenda liking commentaire subscribe gangu gihazoshaka igikorwa gishasha kize gushikire bitakuvunye ubane nawe hagufi na hagufi umenya ati no munsi aziki niki kugira ngo ibintu bibandanye kuba neza cyiza cyane les amis uno munsi umutumire ya Fanigizo n'umuririmbyi akomeye cyane yarayabikoze bigashimwa aho live performance yiwe ariyo yanteye ubwo bigatuma ndamuhamagara no munsi ya Fanigizo turagushimiye kubona washoboye kwitaba emission yacu tunizera ko no hanyuma tugukeneye uzotwitaba murakoze cyane nimuhamagara nzobitaba kandi nzobanguka wow parfait ciao n'abariko baradukurikira mwese mwavyumvise ko ari kuja gukora subscribe ku mbuga zose za Fanigizo kugira ngo mwandanye musupporting ibikorwa vyiwe stay tuned